abasendefdede uwavuze yuko baborewe agahimbo ntiyabeshe na gatoya. Iyo umuntu ahimvye ntamenya yuko hoba hariho abamerewe nabi. Ivyuko abasendefdede baborewe agahimbo vyavuzwe na George, ivyo sinokwirirwa ndabigarukako, muravyibuka neza. Abagumyabanga tuborewe agahimbo. Umukuru w'inama nshingamateka ati abarundi bararya, muvuga ngo bakenye hehe. Ibi akabivuga azi neza yuko ibiciro vyaduze hafi incuro 3 kandi amikoro y'abarundi atayariho. Buraca bakeraguza bakiyumvira aho bokura ico bagaburira abana, ico batanga mu miryango bagahebura. Ariko hari ikintu mubandaye muvuga ngo amikoro make ngo abantu barakenye, ibyo muvuga nivyo. Urumva iri jambo ni nka ryarindi umukuru w'igihugu yavuga ati jewe mfise ivyuzuye, mfise ibigega, none jewe no bimenya gute yuko hataco mubuzi, genda muvyironderere. Ati no menya gute yuko ibiciro vyaduze, genda muvyironderere. Ubu nawe ati ivyo nivyo abarundi barashonje. Aka gahimbo basha jewe no kwemeza ntakekeranya kuku ari gusuzugura abarundi. Umukwaferi nta rugo kanungu kangorera rero yabakunguka bavuga ati gatse ko ku munsi muri ko naburana n'ibihumbi 10 cyangwa nta buzima mbafise bwa wanje ndi umumekanisi nta kazi nkora kubera iki bitoki urumva abamekanisi turi benshi mugabo rero nta kazi, ibitoro birabura n'imodoka barazibujije no gutonda ku station zigarabuze nko muri leta y'itengorozo biragoye. Eka no mu mibereho ya misi yose burya ubuzima buboneka kubera ubu abaronka akazi ufise kamene wanyamuserukira imbere cyangwa ufise famille nyene yiwanyu yatunze n'umuronka akazi muri kino gihugu. Amakuru ahubwo rero niyo tubura yo mu mufuka ahubwo tukaronka kugura n'isindi harage aho byobaye byiza gusumba kuko anini naha aje mu mufuko naho hobura mugabe n'isindi harage ikaboneka yobara amahoro. Kuko nka twebwe abantu bato bisabira uko turara turiye kugira ducikane natwe. None nawe ni n'ingorane nk'ubu abana bariko barayuza nicaye ngaho hari igihe ntata n'igihumbi ntahane abana bagaca bararinza. Atabarundi sigaho baribeshejeho, abarundi barafise ivyo barya. Iyi mvugo nk'ababyeyi tureza abana prema ari maboko y'iwacu kabisa, turarushe rwose. Inzu nazo ziduga buri munsi bigorana. Urabona n'ibintu byaduze kugira turongere nyine dufatuke nk'ukurangura kugira bishikire ubwo nyine umuntu bipakiza gusa n'inote ya 30 atamuziko. Aha tufakuza kwicara ngaye kugira turabo kumwana tiba. Inzu hiraja inzu namera menshi ubu bariko bavuga inzu yonyene ibihumbi amatara n'amazi atari mu bihumbi jana n'ibiri. Umva n'ubu gusa yange mari zobidushoboza hama bije mu kuja. Umunyagihugu nyene ariko aravuga ni wari hikori, ni wari hira amazi n'amatara, ubu munyene iteka niwe agura imodoka aragiramwo, niwe ariho ivy'inzu akoresha, niwe ariha intandase, ivyo kurya, ivyo yambara. Aba bategetsi mu gukekeza abanyagihugu bagasha basubira bakavuga yuko babayeho neza kandi badasiba kwerekana ingorane babayemo. Kugira umwana aje tinda guhangayika kunyene. Niraze yuko ikintu hanini yacu bakibuza. Bamwe turaronka n'ibyo dukora mu bitwe mu vyumviro mugabo tukabona itahe. Bashobora kwimura ati je ndose umutahe ndashobora gukora iki? Gatera imbere amenya nanye nkavuga ati ejo nzoba nagejeje kuri hano cy'umutu cyo kingano kugira ngo nanje nzorabe yuko cyacho kujya nguma nakirose nifungurira
hari ikintu nta kindi umuntu aba ariko araharanira ukuri gusaba yuko cyane cyane igitoro kiboneke mu gihugu cy'u Burundi birasije nka jewe saa 9 y'ijoro mbabyutse hagenda n'amaguru gushika kwa Siyoni washika kwa Siyoni ukabura ibyo ugiye kurondera urumva n'ingorane cyane cyane bari bakwiye kutuvugira bari imbere igitoro kikaboneka n'ibidandazwa ibiciro kugira natwe abantu bato uvuga ngo amikoro make ngo abantu barakenye ibyo muvuga nivyo ati ibyo muvuga nivyo iyi rero ngo ni montage ejo bundi habaye demonetisation mwabonye bigenda gute abene gihugu basohoye amamiliyoni bajana mu mabanki nemuze kuvuga ngo abantu barakenye ubu bariko baragurisha ibigori benshi bavuga bati twabuze na tugurisha ibigori kubareka imubandanya mugaruka kuyo ngo barakenye amikoro make none bigiye kuyangara mwebye bintu muvuga mwumva ari byo angwe muri yamvura nyinshi mu kwigwa imvura iragwa numva hakorotse ikinonko buryamye hafi ibyo inzira mbitana inzi w'umwana nawe nyine agowayo ngowe n'aka gahinda n'umubabaro biranga abanyagihugu bo mu Gasenyi bari mu hegitari 160 hafi y'inyubakwa z'ibiro by'umukuru w'igihugu. Aha ni mu nyuma y'aho inzu nyinshi zimaze kubomoka, izindi nazo zikaba ziri mu nzira yo gusambuka. Ndasigara ndumwe yego nta wundi umuvyeyi ugira oya nsigaye ndumwe na bene data. None ko mbona umenga harasenyutse byangenze gute? Kuva leta ihafatiye baciye batubuza ntidusubire gusanura, mu nyuma tugiye dusanure twaje tubona igipolisi kitwirukako turabihagarika, rero tubigenda ibomoka nko nyene. None we mu byukuri usaba ikiga mfaso ni byukuri kuyisana ndabuduhera bomfashisha nkaja ndagurutwonza ega n'indari zokuraho ngire amagorwa y'inzu najusakaza inzara iriko iranyica wumva amagorwa ari make. Ewe basenedede ngo aba bantu rero ngo barifashe ngo nta murundi atifashe, ngo umurundi akenye ameze gute? Agahimbo kavugisha nabi. Aba mubona rero kubwo abategetsi ba SNDFDD babayeho neza. Murondere yini mvugo n'izindi argument mwokoresha ko twese turabarundi, nimubandanye muterera abantu ngo barakenye ngo amikoro make iki. Abarundi barafungura mugabo nimba mushaka yuko umurundi wese afise indege, umurundi wese aba afise imodoka, ibyo nibaza ko bitazokunda. Ati rero ntibikunda yuko umurundi wese yogira indege canke imodokari. Nkuko yagombye kuvuga ati ivyo mugabo naho batabigira bose ariko babayeho neza. Agahimbo ni kabi. Abagumya banga tuborewe agahimbo. Mbega mwebwe umurundi adakenye abameze gute? Ati umurundi adakenye abameze gute? Reka twumve. Hari udushije kuba persone kabisa, je ndazi ko je kuva kera je ndazi ko ntunze kabisa, uzomenya yo ngurwa ni wazovuga ko ntatunze. None umukuru w'igihugu s'umurundi arakenye ariko ariyemerera ko atunze. Ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu kuronka amaraso y'abene gihugu. Mwarariye mwaranezerewe, nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo. Nari mwahimvye ntuzewe miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza abadolari, ntimwahimvye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na shetani ntibahaga. Voilà, aba none s'abarundi bafise amahera ntavyumvise ko batakigwara kwashi ko bahaze
ko bahimvye none isi nyishu yikwije abagumyabanga tuburiwe agahimbo. umurundi adakenye abemeze gute nuwo duhejeje kwerekana umurundi adakenye umurundi akenye abameze gute ubu naho reka twerekane umurundi yatose ko arico cigwa yagombye yuko twerekana. Aha ni kwiyarara ryo kubuterere uwo mubona ngaho n'umwana kiri muto cane hamwe n'abandi bana murabona yuko bariko bararondera ivyo kurya aho bakuramwe amagufa ibikopo imikate n'ibindi. Ndabibutse ko ngaha haza imicafu ivuye mu mihingo yose igisagara ca Bujumbura kandi murabona ko bari kumwe n'abavyeyi babo murabona ko bari kumwe n'abagabo imisore n'inkumi bose baba bariko bararondera ico rirenza. Aha barindiriye rujya rumodokari ruzanye imicafu canke ruzanye iyarara kugira ngo barabemwo ico tuma baba barabaho. Aha abana bazinduka ngaha kugira ngo barondere ico barya hanyuma bagiye kwishure baronke utuguvu kugira ngo bashobore gusoma canke kwiga. Ati narinje ngaha kurondera udukopo n'itundi tuntu nshobora gufungura kubera inzara. Atoraguye utwo dukopo aca tudandaza ngaho nyene bakamuha uduhera. Umva tworeka kubemerera. Rero tubona zanye urukate ugasanga zararuye. Ugasanga zararuye ukabaza umwana urukuye ndarutoya ari kuri mayina. Kurumva ntibabariye byiza bariye bucafu. Kuze turonza abadufasha bakadukura mu ryo yarara tukagenda gukora nk'akazi k'imyuga twogakora turonsa akazi twogakora natwe turashaka kuva mu ryo yarara turonza abadukura twoba tugwishe bakatwereka nk'akazi natwe twokora batweretse nk'akazi k'imyuga kinki twogakora hatwege nk'umuntu yaronse ikiyede ntiyojaho mwiyarara canke turonse itasha turaheza ntituheza ngo tujeho mwiyarara tujayo kukubera tuba twabuze isho tukora. Kintu no basaba hajewe nukuri no basaba yuko bafata abana bacu bakabandika bakaja ku mashure kongera bakaturonsa ibikoresho vy'ishure gatwa nko kubajana kubera ibikoresho razi ni foro muri kurayigura 9,000 nawe ugiye kwitasha utarenze inoti ya 2 canke ukanaburara iniforme 9,000 izo kaye zitariko izo kambambire zitariko aho turyama naho hatariko usanga ari babaciza nuko bo twandika hano bakaja ku ishuri baturonse iniforme n'amakaye canke imbere arabishoboye bakaduha gatara natwe tukaza turiyungunganya tutarinze kuza turabasegerereza. Murumva abana basenyagura ibikate bivuye mwiyarara naho nyene bagize imana bakabironka baba arabahigwe. None umukuru n'amashinga amateka ngo mbega abarundi bakenye ngo bameze gute ngo bariho agahimbo navuze yuko kavugisha nabi. Uyo muntu mushaka kuvuga ngo akenye ninde mumuvuga gute mumwitande ivyaba bantu rero umengo wofatwa n'ikizunguzungu uri kuravyiyumvira ko aba bantu twama twabatabarije aba bandikiwe kuja kwivuriza hanze ariko kubera ubukene barabuze ingene bagenda kandi turamaze gutabariza abatari bake mu vyumva ariko abo bategetsi nta numwe apfumagira ati reka nterere hanyuma aba bagwayi baje kwivuza ariko abagwayi bari bafise uburenganzira bwo kuvuzwa n'igihugu. Umukuru n'amashinga amateka rero aciye aja ngaha akavuga ngo nta bakene bariho ngo none ngo abakene bameze gute abarundi barafise ico barya none naho bo bafise ico barya ariko ndazi yuko ataco bafise ukwivuza koko ntibabikeneye. Reka nsozerere kuri itegeko ry'uburongozi bita la loi de l'intuition itegeko ryo gusoma. Umurongozi mwiza ategerezwa gusoma abatwara ategerezwa kuraba ati mbega barababaye mbega baranezerewe mbega barashonje mbega barahimbawe
mbega baragononokewe bararushe maze kubona ingene bamerewe acamenya ico akwiye kubakorera. Ngo Yesu ariko aragendera mu bisagara asanga abantu basanzaye, ngo bari barushe, ngo bameze nk'intama zitagira umwungere, ngo arababara cane, agira impuhwe, ngo aravuga ati ivyimburwa ni vyinshi, nukubwira nyene umurima akarungika abimbuzi. Yarabaravye arabasoma, arabona yuko barushe, arabona yuko baremerewe, arabona yuko basanzaye, voilà, aca yiyumvira icokorwa. Umurongozi rero atazi gusoma abatwara ingene bamerewe, uwo ntababereye iryo banga. Igihe atazi iryo tegeko azovuga ati baranezerewe kandi bababaye, azovuga ati barahaze kandi bashonje, umva yuko ameze uko atako yoheza ngo azane inyishu iza gukiza abanyagihugu. Umurongozi mwiza rero nusoma abanyagihugu akabona yuko bijiriwe canke akabona yuko batamerewe neza, hanyuma agakora icotuma bamererwa neza. Kwiga rero ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Abasemudede FDD rero nabo barakwiye kuronka inyigisho zimwe zimwe zotuma kumbure bahindura ingendo. Barakwiye kwiga ivyigwa by'uburongozi bwiza. Izere ko ubutumwa bubashikiriye kandi nibaba babishobora wo kwikubita gashi. Imvugo nkizi ntizishobora kunezera abanyagihugu mu gihe baba bariko baraca mu bihe bitoroshe. Imana yo mwijuru niba mpezagirire, reka twibananirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.